leta y'Uburundi yari haye ihangiro ryo kugwiza umwimbu. Ivyo navyo kugira tubishike ko duteza gushikana ifumbire gushikiriza ifumbire mwene gihugu ndetse n'imbuto zirobanuye. Ico nico ubushikiranganje bwihatiye ku mwaka ngira ngo nubwo byoba hariho agahaze buke buke nta gwamugwishira kuravuga yuko atafumbire barose. Isa tuko turavugana turazi neza ko ifumbire yashitse mu mazone yose y'igihugu aho hoba hariho agahaze kumbure birashika sindabivuze ngo ntibihari hariho hamwe usanga bavuze umwavu uyu n'uyundi uko murazi mijya mwavu itatu imbura totahaza nabagara birashika ugasanga harabura ntuzenyi amatona akwiye yabagara canke ya totahaza. Ivyo rero nitwo twibonekeza ariko rero tukuma tuvugana n'ihinguriro rikora fomi kugira ngo uwo mwavu ushike wose kumene gihugu uko bajyawurihiye awuronye uko yawurihiye ungana. Ivyo rero tuko turabikonibaza ko atakibazo uko bigenda kose muri rusangi turashima ko ifumbire yashikiriye abarimyi.